turabaramukije mwese abakunzi ba Menya N'Ibi Média n'abakunzi ba Jorova n'abandi mwese mudukurikirana muri industry ya Plus 257 ndetse nabo hanze bumva ururimi rw'ikirundi. No musi nkuko mubizi ni rwa rugendo turimo hariya mu gisagara ca Ngozi, aho uno musi turi kumwe n'undi mu artiste abikora bigashima muri industry ya Plus 257. Turaguhaye ikaze mutumire. Murakoze. Ku bato bakuzi bo kwidondora. Ku basanzwe batanze nitwa Nadia. Nta makazina bakandi bakuzi ko ndibaza yuko atarako. Ibyo basanzwe banzi ko cyane ni gashapu. Gashapu. Yeah. Reka ntacyo duha ikaze na Jorova mu kiganiro. Ego murabizi kwa kundi hahandi ko tugize imisi tubikora muri media tour ya Menya N'Ibi Média. Twakoze ibiganiro byinshi n'abanyengozi n'uko tukibikora, ariko uyu munsi twakiriye umuntu adasanzwe, izina ryamaze kumenyekana mugabo mwino misi ryabuze nkumbure aribyo tugiye kuganira kandi tugiye kumenya. Ryamenyekanye muri filime ya Burundi Média TV, imenyekana muri journalisme, abazi ibibazo bitandukanye, ariko umunsi twararibuze aribyo tuza nkumbure kuganira na Gashapu. Amare Gashapu, ndashaka kumenya icyambere, ikibazo cyambere ku bwanjye. Gashapu kubera Gashapu ni kubera ko babona ibintu byose mbangutse, nakerebutse mu bisanzwe ibintu byose ndi shapu. Yes, ni Gashapu tuzankumbure tuzaguha umwanya akagira icyo twokwita nka resume, akatubwira urugendo rwiwe muri entertainment, haba gukina filime haba no kugira nkumbure agafata kanya gakwiye atabibazo turiko turamubaza mugabo akavuga uko nkumbure yinjiye mwuga nuko mino misi bya bitariko biragenda neza. Ntuzi ko hari ibyo yari mukiyemo cyangwe hari byahindutse. Kaze Gashapu. Uduhereye resume biography y'umwuga wawe. Jewe numva umengo nta byinshi ndi buze kuvuga, gusa nyine ndarizima kuko mvuze byinshi usanga tugumye ngaha. Ni ukuvuga nkuko musanzwe mubizi bagita Gashapu kubera ibintu byose ndabangutse. Jewe sipoza yuko ikintu cyose kibaho ku isi uretse kwica gusa uretse kwica gusa no kuroga ibindi byose ni ukuvuga tuvuganye umwanya aba ari yo nyene, ni uko nyene biba bimeze. Rero Gashapu nsanzwe nkora ibintu byinshi bitandukanye, ndiyungunganya mu buzima bwa misi yose, nkora utuntu twiwanje. Mu majambo make ndakunda nkore utuntu twiwanje gusumba gukorera uwundi muntu, ko bifasha kwaguka mu mutwe nkabona kure komisa nanje nkipfuza ko nokoresha abandi yo ko nkorera abandi. So rero nkabasanzwe ndi umukinyi wa filme ngaha Ngozi, benshi basanzwe ubanzi, hari abanzi ku izina rya romanticienne. Kenshi barakunda kurimbaza ko impamvu iryo zina nagiswe n'umwigisha wanje nyigishije première, yaramuna nafise umutima w'urukundo cyane. Irasha kenshi rero ampamagara iryo zina ndabaga rikunze gutyo nanje ndaryakira gutyo. Yego hama ndi umukinyi wa filme, nkongera nkaba ndi mu gisata ca journalisme nkuko mwabivuze, canke bamwe basanzwe banzi. Rero icyo nshaka kuvuga ku bijyanye n'ukuntu nagenda byinjiramwo, cyambere kimwe namaze imyaka atari mikeyi cyane kuko narabikunda cyane gose kuvyerekeye filme, ngenda gisata ca filme narabikunda cyane gose n'umutima wanje wose, ku buryo takindi kintu naho umwanya munini atari kuraba filme. Naribaza narishobora no kwiyumvira yuko nohiba ishure kugira ngo nje gukina filme, kuko nubona umengo ndiko ndata umwanya wo kuzoja gukina filme, ariko ndavuga ati byose byongerera akamaro hamwe no bikora byose nkiga nkongera nkakina filme. Rero naramaze nk'imyaka nk'umunani nkurikirana abandi ukuntu bakina, nkumva ndaryohewe gutyo ndiha pene yo kuvuga ati reka ngende kuri Facebook ntangure live manze nimenyereze kamera ndabe ko nzobishobora, ninagenda muri ico gisata ca film ndabe ko nzobishobora. Rero ndatangura ndagenda ndakora live kuri Facebook, mbona abantu barabikunze ku buryo ngira nko ku bantu 100 bariko barankurikirana bakagira commentaires ku kiganiro nashobora kuzana nk'agasije gatoyi. Ariko kenshi kubera ko iryo zina mwigisha wanje yari yantaziye romanticienne, kenshi nibaza ku bintu by'urukundo. Rero mbona birafatishije ndavuga ati okay, ubu rero ndashobora kuba numva
bampaye nka scene y'urukundo ndashobora kuyikina neza nkayifilinga neza kubera ko nsanze ari byo bindimo cyane ndavuga ati okay reka rero ntangure kurondera ukuntu ushobora kwinjira muri ivyo bintu vy'amafilme ndumva ko nshoboye ndumva ko nshobora gukora ikintu kizima abantu bashobora gukunda ku bijanye na journalisme nawe nyene yatanguye ngaho kuri iyo live nakora kuri Facebook narabikora nkabona ko abantu babikunze naremvita abagenzi banje nkababaza nkabona ati kumbe ndashoboye gutyo rero ndagira imana ndaronka manager ashobora kumufata mu mugongo akaza arankebura kuri utuntu turiya gutyo bica birafata umurongo neza cyane nkumbure abariko baradukurikirana bashobora gukurikirana kino kiganiro ku rubuga rwose ushobora kugisangako ngira ngo wumvise mu ncamake Nadia Uwuri izina gacapu uko ryaje mugabo gusa tukaba twumvise izina rikomeye cyane romanticienne urumva ni umukobwa romantique natwe tugerageje kuraba reze uko yaje nkumbure ya umwanya oya kameme yatopye ari romantique ego hama Nadia uratubwiye ibitari bike umaze gukora live kuri Facebook umaze gukora ibintu bijanye na journalism mugabo ari we wiyangaje uwo muntu yaje nk'umanager yarakurondeye arakubwira ati ingo ukorera hambega nyene ko wakorera muri Burundi Media TV uwo muri Burundi Media TV wapfuyeyo ari umanager kurondeye cyangwa waje so nabivuze nabi wapfuye uwo manager yari uwo muri Burundi Media TV ego kuko yarasanzwe yaje mu buryo bwo kuba umufana wanje abanza kwanza kumufana hama gutya ararondera nimero yanje turavugana hama turatangura gukorana muri Burundi Media TV ucuhakorera igihe kingana gute muri Burundi Media TV nahakoreye igihe cy'umwaka n'amezi 4 yego okay mu kiringo cy'umwaka n'amezi 4 ni kiringo kitari gito Blaze nibaza uramaze ufashe ayo mezi yose ashika ikiringo cy'umwaka n'amezi 4 mu mezi hafi 16 ni giki waba warahakuye cyangwa sinzi ntiturakwaza yuko bibandanya mwayo mezi 16 ni giki wakuyeho muri Burundi Media TV mu gihe twumva ko warose manager ikintu cya mbere nakuyeho ni ukubaha kuko indero muri rusange kuko yaranyigisha ukuntu ushobora kubaha abandi kandi nkategerezwa no kumvira kuko haragera igihe akambwira ati kora ibi kandi nkategerezwa kubyumvira nubwo nabona ko bingora ariko nategerezwa kubyumvira anyigisha kandi no kongereza kubikunda muri jewe nkumva yuko ndabikunze muri jewe ico nico kintu nabanje kwiga nimara kubyinjiramo aho nyene rero tukingaho je narigeze kubona mu gisagara ca Bujumbura uwo mudada narigeze kumubona mu gisagara ca Bujumbura hari imikambi y'abasirikare y'igicumbi ya brigade spéciale de protection des institutions hariho umuntu bariko bakorana ikiganiro mbona vuga romanticienne urabona kumwe uvuga ngo kabinonga twa tuntu twawe urabona wumvise siniruka ko yagira ikiganiro nigeze kuba kuri TV za Beach Up ndashaka rero tujya tuntu wavuze ngo romanticienne nyimbarukana niko yimbarumuge tujya tuntu urashaka cyangwa byahereye hayi tujya tuntu ndacyatwibuka kuko jewe basi impamvu natumye ngira kajya kantu Landry promoter namukurikiranye kuva kera kuva nkiri umunyeshuri ndi umwana mutoyi umufana wiwe yani ndi umufana wiwe yego tumwa kwaza kuko nawe ni umwe mu bantu bakurikirana Menya N'Ibi Média rero maze kuba ndi umufana wiwe narakunda ibiganiro byiwe nkarakuntu bamutesa yavumbuye abantu bakamushishura nyine bakamukomesha mwe bavuga ati ariko mvira uyu muhungu ari intwari mwumva ko ndabikunze muri jewe ariko rero ndavuga ati none uyu muntu kuko je nayigeze kumwandikira ndibuka ndi Bujumbura nayigeze kumwandikira ndamusaba ikiganiro mbona umengo yarasomye ariko ntiyanyishuye ndamwandikira igira kabiri acanyishura ngo shango wihangane ngo turaza kuvugana mu tuntu twinshi buryo ivyo vyahereye iyo ndamutelefona kuri apeli sanzwe ntiyitavye numva ndabaye ndavuga ati ko umuntu mfana wa mbere akaba ngira ibintu nk'ibi
numva bakoshenye vyajara ugati rero reka nanje ndamufaka ahubwo azoze kundondera kandi naramukunze sana ndibuka kajya ka video irya ntuzanye irya post yakijya kiganiro twakoranye na romantike ndibuka ko yagize commentaires kandi vyarandyoheye je nubo aracangara ko Landry promoter ariko ndabizi one day tuzokutangira mu aratwumura yego aratwumva nawe ngahaza kugenda atadropinze comment yiwe ngaha ama rero ndashaka nsubiramo gatoya tujya tuntu tuyatonwe natugize kubera nyene nari numva mbabaye ariko urumva munezerewe ntatwose bamubonye vraiment nzi gutwiyumvira bamba ibintu nyene bo uretse ko je nahoze mbe n'umuraperi kazi yego je nararapa byatari yewe mbe no kwandika indirimbo nyinshi nandika rap zonyene gusa yego nkiririmba ibintu vya gospel kenshi bakunda kuntumira ama concert nivyo kenshi gose naririmba yego nkaba Gradis hari umukobwa hari Bujumbura yitwa Gradis sinzi ko yenda bishoboye ariko narabikora barakubanza bituma kubushoboye barinze bakwitse bakazagwa none urakibuka kuririmba basudukinira mu kagafo yo ufite ribi rya byatari oyo urarikirikira ntaso ntacyo muri ibyo narumvise kuzi kwivuga amazina nk'abasirame narumvise kuzi no kuririmba kame ndashaka utugiriyemo nk'akagenegene kamwe cyangwa nk'utwo wakina muri filime ndabizi yuko natwe n'abatugiye ukubite kamwe abakunzi bamenya n'ibintu bya kamene yabonetse ni umukinnyi w'amareresi ku ruhande rw'amareresi cyangwa rw'indirimbo aho ubona bazi akariperikira ngo akumva koza ni ati je nkuna yigeze gukina akantu ntanga impanuro abakobwa bakunzi bamenya nibi n'ubwo ko abagabo barabera oya ni bo erega mugani wasatu bikuba kizina bisaba ingufu nyinshi bisaba kura mu ubwenge okay reka ngira akarap gatoyi gusa sinzi yuko icyo nyene aza kuba kirenga icyo bazokungana ariko kandi n'aka gospel ko nizo nakunda kwandika cyane tuzokumvisha uwo bitwa Gradis nawe n'umuraperi aririmba gospel tuzokumva gusa nta birenze ariko reka nyine ndagashishemo kugira ngo bisaba kwiyemera ibyo rero abakunzi bamenya n'ibintu n'abakunzi wa Washington nayo narazimiye mazarantora ashira ku bitugu mazancana imuhira nagenda gusa mazaranyambika nari umunyabyaha mazarambabarira ya ashana abo iki kugira ubu muririmbyi nyine uvuga ati jewe urumva bigira umuntu jewe ahubwo je ibintu kuririmba ndumva vraiment bo iyo mpano yo kwandika ndayifise ariko kuririmba sinibaza kwijwa ari kirenga ahubwo gusa numva umengo notuma mbumu video queen ibintu nyene bene ivyo mugabo kuvuga ngo ndirimbe kabisa iryo twi ndumva gatari wigeze witora umunsi numwe uje muri studio ukujya barimba wipime ngure mbe urazi ko je album yose ndirimba wasohoye cyane bo kuntu byagenze nani gawitie mane ndavyibuka twari abantu batatu ije nandikize ndirimba ariko bo bafasha mu buryo bw'amajwi rero twarigeze kugenda muri studio icyo gihe ndavyibuka twari abapeti sana rero indirimbo zacu burya zaheze muri studio uko nyene kuko twarabuze support turabura nyene amahera duhitamo kubiheba nyene nka suite zamaze kwikodi yego je n'ubu nyinshi baracaziririmba zishika nka 8 gutyo kuko izindi ntazo nigeze ntanga muri eglise baracaziririmba muri eglise yego ako breza zije ikintu nkunda kwibaza ndakunda kwibaza ati mbega gutanyerera reka mfatiye kuri gutanyerera haravuka aba diaspora haravuka basa abantu basi naho baba bari mu gihugu bashaka kwindira ngo bamanaci jewe impano maze kubona mu gisagara ni nyinshi mugabo nta muntu numwe ndabona novuga ati uyu muntu kabisa baramumanaje nze kuko najyana kubwire kuri Nadia nk'impano yo kuririmba wanashaka iyo ntiyanagaragaye mu abantu ntayo babonye kuri iby'amashusho meza mugabo nko ku mpano yo kumenyesha amakuru nko ku mpano yo gukina jewe ndibaza haba hariho abantu bavuga ati turafise uburyo bwo gufasha Nadia je ndumva ko afise umanager akomeye ikibazo cyo kwidoga ibike ariko ibyo reka tubireke nkumbure amugiye gukosora ikosa ikibazo tugiye kubaza Nadia ni iki hanyuma rero watubwiye nkumbura ubuzima bwawe bw'akahise uko byabimeze
Menya N'Ibi Média ntikiboneka muri Burundi Média TV ntikiboneka byarahagaze cyakondera abandanye abafana banje n'abafana ba Menya N'Ibi Média ni ukuri sinashaka kukivuga ko kuko ntanumva umengo ndababaye naho nkunda gutwenga ariko kubera ko nyene bamaze gukimbaza reka ndakivuge no kuvuga ubu je ndicaye nta kintu na kimwe ndiko ndakora gushigura amezi angahe twinjiye nko mezi nkane mu ncamake nk'uko wabikoze ubwa mbere ukagira akarezime wotubwira nkumbure ikintu cyatumye bihagarara igihe twabona yuko filime nka hariho nka perezida nakunda kuraba mwariko mwaheruka gukina yariryoje mu nyuma nza kuguma nkurikirana mbona ntabikurikira nkumbure kugira bihagarare byagenze gute mu ncamake nyine bashobora kutubwira rezime nkumbure nyimba ari kontra itagenze ko mwayivuganye nyimba ari utuntu twagiyemo kuko ukuri kuraryoha ariko kurajyana nkumbure ushobora kubyumva kumva yuko bimaje mugawe nawe ukaba wasohoye ikikurimo nuko ntiyacaje gusa icyo umaze kubona coco kuba mu muji ni byiza kuko biratuma ukerebuka ukabona kure ko hari aho usanga reka mvuge ko ari abaswa umuntu wese azokurikirana kino kiganiro mbabarire ariko reka nkoreshe iyi terume y'ubuswa kuko umuntu amaze kukugambanira wari witeze ko ari wagiye kukuzamura bazi kubyara umwana ukamubyara baswa warumvise igise ukababara kabisa cyaragukomesheje ariko ugahengera hajya wamukuyeyo wamubyaye akuvuga ati reka ndamurera kure kumbura azomviramo ikintu kizima ahubwo ukatumutora nyene yaje kumubyara ukatumushyira mu isashe ukatuja gukamutwara urumva icyo kintu none hari aho ubutaniye na wa wundi yamukorora rero iki kibazo ni cyiza twebwe impano turazifise kandi twahagurutse kugira ngo dukore ariko rero tuza guhura n'abantu babaswa mu buzima nubwo hariho ibyo bimwe bimwe bagiye baradufasha ntitubihakana bagiye batugambanira sana jewe nari mfise manager w'iwanje ariko rero uwo manager yadukoreye ibintu bitatworohereza gerageza kurezima kugira ngo nkumbure nawe nkumve ntibyashoboka tuzomwegera tumubaze ati ibintu ntiwabeshe kuko tuvuze ngo gukora bitari ibyo ukaba utabivuze ibyo tubona nawe byatumaza ati ibi bintu urabyemeza cyangwa ntibyemeza jewe amapa je naribwe je naribwe murashobora kumbaza ati wibwe mu buryo nyabaki kuko je nkishika muri Burundi Média TV narakoze cyane bidasanzwe ababizi barabizi bidasanzwe rero je nakora mvuga ati kuko nta umukozi wese akora kugira ngo azaronka agahembo ndabeshe kuko ntushobora kurirwa uri kurakora hama ngo ucitaha n'inzara mu nda usanga ari ibintu bibabaje rero je Burundi Média TV nayikoreye umwaka wose n'amezi ane nkuko nakivuze ariko nuwo ari kumbaza ati woba wararonse mbesha akantu gato ariko bakazimbutse woba wararonse nk'ibijumbu byawisa nivyo bifate kuri rasi byawisa canke nefsa woba waratanye kugira ngo uronka ayo mahera yo kugura ivyo bijumbu byawisa ntari nigeze ndonka nabandi ko nabesha mugabo mu gihe nanje nabandi ko ndasohora yanje mahera ko twebwe twabyinjiyemo tutazi ukuntu bimeze ivyo mu manager twe twumva mu manager tukamwicubahiro nkuko nyene tubitegerezwa rero tuza gusanga turiko turibwa kuko yaratubwira ati ngo zana amahera ngo ibihumbi 10 canke 15 canke 20 ngo dusohore firme hama twayatanga ngo twibaza ati none ko tuyatanze twebwe tuzoba turiko twinjiza iki rero tuza kuvyiro twuva umwanya waragiye twaramaze kwibwa bikomeye rero turavuga tuti rero ngako turiko turakorera ubusa ifo basi tuje gupambana mu buzima busanzwe ibintu tubihagarikire ngaha yitwara nk'undi mu manager ari seriye ashobora kuzokumva ukuntu natwe turiko turaganya kubera ko twibwe akadusubiza muri management hama tukabandanya igikorwa kuko turazi ko ibikorwa byacu tubikora neza yego mu majambo make numva umengo byo wari ivyo ingorane ziraho ni atari Rezi jewe nkongamba numva atabyishimo uvuga ko kubera ikintu nasiguye ni ibintu biba ku ba artiste benshi mugabo
umuntu ari kumubaza ati mbega nkumbure kuko hari igihe ushobora igihe umuntu yinjira mu mugwi kanaka bakinjira ari ukubaka umugwi bafashanyana kuko numvise yuko bisoka bo sinamenye neza yuko hariho nka kontra binjira bavugana ati ubu muzoza muraronka nimba ari ku kwezi nimba ari uko mwakinye bitakunze kuko kugira ngo burya na sasi yo kwibwa hari uburyo ushobora kwibwa kubera byavuye kuri wewe kubera wasinye kontra nayo bakakwibaka bakaguhenda mu nyuma ukaza kubona wibwe rero sinzi yuko hariho kontra mwe mwasinye mbega kandi urangije unavuga yuko nkumbure igihe hari ibyo tungana mu bandanye urashobora kwandanyiriza muri Burundi Media TV nyine ni ukuvuga je ukuntu ndacumva mpereye kuri ico kintu ca kontra wari uvuze je ukuntu ntavyinjiyemwo nasanze hariho abandi hama nkora nk'uko mbona abandi bariko barakora uko kuntu ko gukora jewe siko twe twaje tuvugana kuko je navuga yuko nimba ari gukora n'imiburiburi nzoronka n'akantu gatoyi kazonyinjiriza kuko urumva guheba umunsi wose twe twarashutinga ukamara y'umunsi wose rero umaze umunsi wose nk'umuntu muzima nka jewe untesheje nk'umwanya ungana uko buri kuransubiza inyuma mu buzima hasike jewe ndi umuntu yironderera azi kurondera ubuzima rero uturantera kuko twe twaramara nko mu ndu twashaka nko kugenda nka 2 canke 3 rero urumva umwanya bari muremura umuntu aba ariko aragutesha umwanya rero navuga ati kumbure azobanza ashiremo hamara bikunda bishoboye nkora neza kandi vraiment abona ashaka na manager azoze kuntuzenya akora ikiganiro avuga je naramubereye mugisha singomba kwirata singomba kwigira umuntu watari wenye narabizi changement yahabaye arabizi gute nakoze kugira ngo Burundi Media TV ahigeze ubu sho kwitwa Burundi Media TV kuko je narakoresha ingufu nyinshi no gusumba abona sanzeye rero bavuga ati jewe navuga ati azohavura kumbura ari ibikorwa vy'iwanje acavuga ati reka dusinyanire amasezerano ariko nararindira aravuga ati reka ndindire nuko kwezi naho ndabe kumbura ashobora kuba hari ibitaragenda neza ariko nubwo vyagenda uko narabona ko jewe ndiko ndamubera umugisha kuko je benshi baranandondera bamwe barabizi sinigo ndabadondagura ko ari gisanga bidakenewe rero by'ukuri jewe n'ukuri byarambabaje kuko yantesheje umwanya aba manager benshi barandondeye ariko ntiyashoboye kuntanga kuko yaranyegeza bwose yaramproteja bwose kugira ngo ntihagire iyindi manager nojamo aho rero niho yagiye kwicira kariyeri yanje ariko ntaco ni bon aho nyene rero Nadia ndabise tubazo tw'amatsiko cyinshi nshaka kukwibariza Nadia yoba yize kugira mu kangahe Nadia yize kugira premiere natwatsiye ivyo bintu kubera turi muri fondamental barabitahura premiere poste fondamental poste fondamental rego poste fondamental abari mu 11 ntiwamaze secondaire cyangwa oya habuze ni birebire nuko ngo twogira iyindi interview kubera ko ibintu by'ubuzima biratandukanye ko mvuze ngo ni birebire usanga ndiko ndinjira mu bundi buzima ni ukuvuga je nabayeho je ukumbona basi niko mbayeho ni père ni mère rero uri kurambaza nkuko utusanga turiko tuja mu yindi interview ugasanga ubaza n'ibindi bintu bidakenewe nivyo ndahabwa na Nadia asanzwe avuka ngaho ingozi mu gisagara cyangwe nawe yaje ava hariya mu misozi nka twebwe aza kuba ngaho je navuye mbere mu misozi idasanzwe hariya novuga ko ari nko muri Egiputa nyene hahandi n'ikinga ihakwa kudashikaye ariko simvuka ingozi ni nka Joropa yavuye kumara oya imarangara ho biratuma kuko imodoka zirashikaye je rero imodoka nishikaye ni mu ntara ya Gitega n'ahantu kure cyane imagine uvuye ngaho ingozi ufata imodoka zibiri uvuye Igitega mu muji ufata imodoka zibiri ni muri komini ntantu biti buraza ni kure sana karabaye no washitse ngaha mu gisagara gute jewe naratewe iteka tonto wanje yakora hari ibintu bidasanzwe nyene yakora ngaha ingozi ama kubera uko kuntu nyene nagize ikibazo nkaba atavye nari mfise komisara niyegereza cyambona gushika inore mu gisagara c'ingozi bakandi kabazo nashaka kukubaza wowe ufise imyaka ingahe batari bawe
abakobwa benshi ndazi ko ako kantu kabagora. oya jewe nashaka ntikangora ariko ico nshaka kuvuga ndi mu kugira anniversaire kugira anniversaire rero nina posta nzoposta gato yiko n'imyaka yiwanje kuko imyaka yiwanje sindayigaya niho hariho benshi bitakunze ko bagera yego ndibaza kike yuko murakoze cyane ndafise akandi kazo ko kukubaza na Nadia arafise umusheri cyangwa ari kw'isoko abakunzi bamenya N'Ibi Média harimwo abashaka abantu diaspora bari hanze bavuga ico kibazo nzocishura mu nyuma naho aba diaspora kweri bari erega si kuvuga uko urashobora kugerageza amahirwe y'iwawe gusa siga kanimero rero bamenye adresse ntibazogume bangora ngo muduhigi nawe bazoca kuri wewe oya jewe tuzoca tugabu bazoca kuri wewe navyumvizana mu mpige rero kugira ndabereke ibitaha ajoro kumenga arufise kandi kabandi yego nkumbure urumva nabona yuko mengo Nadia bitarike yabivuze kandi je ku bwanje nababaye urabona sina service nababajwe je ndababazwa n'umuntu ayimukirwa ndababazwa n'umuntu aca mu bintu atebye yateguye mugabo kubaka izina naho birakomeye no mubwira Nadia wihangane ku byabaye mugabo urumva icyo numvise ubu uwawe wese ashobora kukurondera akaba afise gahunda murashobora gukorana cyane gose turashobora gukorana kandi sije jenyene nshobora kuba naravuye muri Burundi Media TV abo twakorana bose bajya mu ziba manje basara bakavuyo bayubu abo bose turi mwibarabara ntaho duse twegamiye n'abasore bazi gukina n'abamama bazi gukina neza ngira ngo abantu bakurikiranye ibikorwa byo kuri Burundi Media TV jewe nabikurikiranye byose guhera ku ntango n'abantu bazi gukina kabisa nagira ndababwiye murondere umwigeme murondere abasore bakorana n'ingozi ikintu cya filime kabisa je ndabona ko giteye imbere na comedy kandi Nadia yazishoboye hari abayive bamanuza bashagi ba Joel Sky ba Nani ba Joakim n'abandi benshi mbona bariko barisuganya kwifatikanya n'uno mukobwa ndazi yuko ari cyo byofasha cyane gusumba ukwikorana sinzi rero Breze wabyumvise sinzi hari ikindi kibazo mumaza nkumbure tuje no kumusoza yego jewe ivyo nashaka kumubaza vyinshi yaciye apfunga ipepo yego ibindi navyo nashaka kumubaza yavyishuye namaje yavyishuye gusa naje kiganiro kirangiye mbabaye kuko nimba hakiriho abantu babahe mu nkuko ndibaza industry ya Plus 257 ahizofishes kuko nyimba umuntu ego nivyo guhenda umuntu kugira umuboneshe umukinyi mugabo guhenda umuntu ukamukoresha amezi 16 ntaronke n'ikintu na kimwe yashizemwo n'uburyo n'imitahe kandi uzi ko ivyo bintu ari vyawe mutabisangiye utavuga ati azoza umwadisiyonere cyangwa n'umuki ukamukoresha nk'uko igikoropesho cy'iwawe ndiyumvira yuko ivyo bintu atari umuntu yego sinzi yuko nawe ari cyo wobwira abakunzi bamenya N'Ibi Média n'abakunzi ba Washington 10 1 2 3 4 ajorova new style rock abakunzi bamenya N'Ibi Média ndabakunda kandi mwakuze kudukurikirana unabadesabire subscribe mugire subscribe na bamwe mwese mugire mwakirana amafilme muri kandi turabakunda cyane muzodufate mu mugongo ababishoboye amanaje abazo bariko baradukurikirana ndetse n'abandi mwese mufite imitahe yanyu murashobora kuvuga ati musukemo imitahe hama ibintu bigende neza cyane abagenzi basore bagira umugwi mwiza kuko ikibazo cyo gukina amafilme ntacyo bafise bo gukora ni ivyabo kandi bakora habuze imitahe wose samura uburyo barikadius mu diaspora abadigiye kisi n'abandi bato Josani nabone ndazi ko bamwe mu diaspora bavuka mu gisagara cyangozi murabe mwibwirize MT number 1 naho munyakirundo eka n'abandi bose mwigaragaze kandi naje sinojyana kubajije burya iyo umuntu amaze gukura arahitamo ubu urashobora izi mpano ufite ni nyinshi zogora umuntu kujyazima najinge zose nk'ubu wewe dufate haraje bajyawa guhitisha mati umwuga wo kumenyesha amakuru n'umwuga wo gukina jewe ndifuzamo kimwe ndakuma najingako wotora iki Shajeno tora gukina filme kubera byose ndabishoboye arukurira ndabishoboye arugutunga ndabishoboye byose
none Nadia mbega nta rubuga rw'abafise asanzwe nk'ubu ashaka utuntu twa abo gukurikirana abo gutora ni Facebook yonyene kubera ko uyo manager nyene yari yambujije gukora ikintu na kimwe yego abo bagutora he Facebook yawe Facebook yanje ni Hakizimana Nadia yego ya kwa kundi hahandi ama rero abakuzi ba Menya N'Ibi Média n'abakuzi ba Washington 10 1 2 3 4 ajorova new style rova yakabidunga kabinonga kayitinga vegetari yakaputinza amabara ku muvaya kutagashira usubiramo neza aho te ugasubiremo abo kantu kutagashira ko neho karananiye ni Washington 10 from 1 to 4 ejorova new style rova akabidunga kabinonga kayitinga vegetari yakaputinza amabara ku muvaya none ivyo bisiguriye ni igihinde ni cyaravuye aratujanira hama rero ndabashimiye na Nadia kwitabira ikiganiro cya Menya kabisa mwakoze cyane kandi naje nabyishimiye ko namwanyumviriye ko no hanyuma ni mwanumako nzoze ya ajorova nawe twagushimiye kubona wadufashije kudirectinga ikiganiro twari ko dukorana na murakoze cyane mwe mwabyumvise twari tugize iminsi muri Ngozi naho ngo gukora publicity ari icyaha murabona ko twibereye ahantu heza muri hotel isanzwe ya kabiri aho abantu baba bateka bakoze ni bamwe mu bantu badufata neza kamera hameze neza harakayaga wifi wikonekite kabiri neza mwakoze cyane Uwiteka akomeze kwagira neza ndanabipfuriza umwaka mushasha yego bakunzi bamenya N'Ibi Média ni kwa kundi hahandi ni gukora subscribe kugira ngo tubandanye dutera intambwe tubaha ibintu bishimishije gukora kuri subscribe ni kuja ku mbuga zose uzi ukoresha Instagram TikTok Twitter Snapchat YouTube Facebook hose ukandika ko Menya N'Ibi ugashira ko na media na mungane atatu amamo atatu Menya N'Ibi Média hamugafyonda subscribe ugashira ko na jaime bishobotse ukaraba ikiganiro cyose ukakimara n'agakomantere kaja no ku rubuga rwa ajorova witwa Washington 10 ugacurenza ko from rimwe kabiri gatatu kane aho curubona naho ibindi tutogereza ko ibindi ni ajorova aho rero naho umaze kuhashika n'ubundi mu journaliste mugenzi wanje abaho ibiganiro bikorwa neza tanyerera tunyerera urumva ni butanyerera kameme ni yaranyakiriye na media turimwo mu gisagara ca Ngozi niwe turiko tubikorana ngaha murabibona nawe ko ari mu host abikora neza bigashimwa aho no musi rero twari dufise umu guest yitwa Nadia asanzwe ari umu journaliste akaba n'umukinnyi w'amafilme no mu comedy arabishimano urumva impano ni abakunzi bamenya N'Ibi Média n'abakunzi ba Nadia abakunzi ba Washington 10 turabashimiye ciao turasubira mu kanya mu bindi biganiro byinshi muri media turimo mugiye kubona byinshi byari byinyegeje mu muziki w'Ingozi no muri industry ya Plus 257 byose tugira dushira habona mu kanya stay tuned kuri Menya N'Ibi Média no kuri Washington 10